inspiration je ndi umuvugizi kandi à chaque fois mfashe ikaramu kwandika indirimbo nama niyumvira ku bantu bamerewe nabi. Hariho novuga ati umuntu nabonye ivyo vyashikiye yagwaye akaremba abura amahera yo kwivuza amabira nkurako cyane navuga ati reka nandike ino ndirimbo sinzi ko nduwa mbere ku isi yaririmbye ibi ariko kumbure narabaye inspiré hama ndavuga ati reka sori indirimbo nibaza ko ari indirimbo batahuye ubutumwa burimwo izokora canke ifashe abantu benshi. Nicahe kiwi noba narabagiriye nicahe ciza jewe ntabakoreye ko ataco nabimye kuri nosi y'Imana ko nutwo naronka tose twadusabikanya. Itwara uburyo bwinshi ntari kwishobotsa jenyene ariyo mpamvu navuze ati reka nikore ku bantu batandukanye abamwabo bashigikiye amangavuga kugira ndabashimire neza reka ntegura urubanza rwo kubishira habona ndabashimire hama nereka abakunzi banje canke bakazi kanje igikorwa gishasha canje uko bari bamperuka kera. Namwe mwarihe cagihe nari mu bibazo ko nanje vyashitse ingashikirwa n'ivyago. Muri ivyo yose yogira courage ariko jakamuca nagatera abantu bafise uburyo bifuza gushigikira abarimvyi batandukanye baba biteguye umuziki n'ikintu kidahari umuntu ico kitumubona mu bubare mu butabiro muhira mu mabisi masaro umuziki udahari ntibishoboka. Ico gituma umuziki bari bakwiye kuwushigikira ufise iyo mpano akadodora n'abadodoye bakamworohereza.